Imana nishimwe. Mwanya tugezemwo tugomba twumve ijambo ry'Imana. Aho nyene wicaye utekerereza aho nyene urabe ya telefone ntigusamaze. Mbere ubishoboye gomba ushirizo umugozi mwizosi unige ubanze unige gatonya. Murondera ngo ari mu kibanza cyahe. Erega aha turi mu kibanza cyakure. Mugabo ntucuja ku ma message wandika ivyo birakwiye. None turahaye kaze paseri wacu atubwira ijambo ry'Imana. Kaze. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira. Banze muhaguruke mumaze umwanya mwicaye, banze muhaguruke tubanze tugore imitsi. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta, uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta. Haleluya. Uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta, uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga n'ibinyakabaka ntibiyamenere. Uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, uranzigamira amavuta mana, ibisiga
ibisiga n'ibinyakabaka ibiyamenere uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana ibisiga n'ibinyakabaka uranzigamira amavuta uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana ibisiga n'ibinyakabaka ibiyamenere uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana ibisiga n'ibinyakabaka ibiyamenere uranzigamira amavuta uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana ibisiga n'ibinyakabaka ibiyamenere uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana haleluya uranzigamira amavuta mana ibisiga n'ibinyakabaka biyamenere uranzigamira amavuta uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana ibisiga n'ibinyakabaka ibiyamenere uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana uranzigamira amavuta mana ibisiga n'ibinyakabaka ibiyamenere uranzigamira amavuta mana Yesu nashimwe turafise amavuta kandi ayo mavuta ari muri twebwe Imana yaduhaye yadushizemwo hari ibisiga hari ibinyakabaka ivyo biriko birayerera birondera kumenesha amavuta abantu b'Imana bahawe ariko tuzigame ikebaro twahawe urimo ayo mavuta ntirimeneke mu mperesho bahira Imana none rero turashimiye Imana cyane gutekana Imana guhagarara imbere y'umugeni wa Kristo twari tumaze iryenga ryose riheze twaye twababwiye ko inama nkuru y'ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura bari badutumye gufasha igikorane cy'uruhimbi mu bubwiriza bwo mu Kanyosha hanyuma rero ku munsi w'Imana ishengero n'abakozi b'Imana bashiye badutuma intasho muri twashika ngaha mu ishengero dukorera muri ubwiza bwa Dorosare ko tuzoramutsa ishengero none rero nimwakizo ntasho za bene so mu Kanyosha Imana yacu ni hagu cyubahiro twagomba rero muri uyu mwanya dusome amajambo y'Imana yongera kuri yandi abaririmbyi bahejeje kuvugishirizwa ngaha imbere y'ishengero natwe rero twagomba dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Filipi mu gice cya 2 dusome duhereye ku murongo wa 5 turabe ijambo ry'Imana ico rivuga muzingurire Bibiliya zanyu mu gitabo cya Filipi igice cya 2 duce dusoma ujya murongo ugira 5 ari ijambo rivuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana niyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yakira ishusho y'umushumba acika usa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi aragamburuka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo kumusaraba
nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azofukame mu izina rya Yesu, ayo ivyo mu ijuru, ayo ivyo kwisi, nayo ivyo ikuzimu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Naya majambo y'Imana Imana yashize ku mutima wanje ngo tuvugane n'ishengero rya Kristo kuri uyu munsi uri hejuru. Ijambo rero liza gutwara yandi nk'umutwe w'ijambo, n'ijambo rivuga ngo kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Niryo jambo rero utahana uyu munsi, kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Naya majambo meza rero dusomera muri gitabo cya Filipi, igisagara citirwa umwami w'Makedoniya yitwa Filipo wa kabiri. Uyo Filipo wa kabiri yari se w'umugabo yitwa Alexandre, kandi Filipo cyari igisagara kinini cyubatswe n'Abaroma, uko nibo bahaganza bagatako bakahakoroniza, kandi biragaragara neza ko ari cyo gisagara cya mbere cy'Iburaya umukozi w'Imana Paulo yatanguye kuvugamwo ijambo ry'Imana. Iri shengero rero ry'Ifilipi rero ryashinzwe niyo mukozi w'Imana Paulo mu rugendo rw'iyo rugira kabiri aja kuvuga ubutumwa bwiza. Hano rero biragaragara mu majambo y'Imana mu butumwa bwiza yariko abwira abakristo b'Ifilipi, yababariye ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Yari yifuza ko abakristo b'Ifilipi bogira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, kandi uwo mutima wari muri Kristo Yesu ni ubereye twebwe ishengero rya kino gihe. Uwo mutima wari muri Kristo Yesu ukwiye kuba muri twebwe abakozi b'Imana turi ngaha tubarongoye. Twebwe abakozi b'Imana bavuga butumwa turakwiye kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Abarongozi b'amakorale bahawe kurongora amakorale, namwebwe murahamagariwe kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Abasenzi muri ngaha mukore igikorwa kidasanzwe cyo gusenga Imana, mugasengera ishengero, mugasengera abakozi b'Imana, mugasengera n'igihugu. Namwebwe murakwiye kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. N'aba bavugishwa n'Imana b'abaririmbyi baheje guca ngaho imbere y'ishengero bariko barahimbaza Imana amajambo meza cyane. Namwebwe murahamagariwe kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Umuntu wese ari ngaha mu ngoro y'Imana yatewe iteka n'Imana agakizwa, cyangwa umuntu wese yabari ngaha yatewe iteka n'Imana akinjira mu ngoro y'Imana, nawewe urahamagariwe kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu nibyo bibereye abantu bose batewe iteka n'Imana bakaba mu ishengero ry'Imana. Mbega uwo mutima wari muri Yesu Kristo wari umeze gute? Uwo mutima wa Yesu Kristo wabonekamwo ibintu bishika 8 kandi vy'ingirakimazi gusa. Uwo mutima wa Yesu Kristo warangwa werekanwa n'ibintu 8. Arico cyatumye umukozi w'Imana Paulo yigisha abakristo bahari Makedoniya mu hariya Iburaya kugira ngo nabo nyene bagira umutima nk'uwari muri Yesu Kristo. Umutima wagaragazwa n'ibintu 8. Umviriza rero, icambere yari afise umutima w'ikigongwe nk'uko tubisoma mu cete cya kabiri cya Timoteyo 1:16. Mwewe ntibirirwa murajayo. Uwo murongo uvuga ngo umwami agirira ikigongwe abo kwa Onesiforo. Nuvuga ngo
umutima wa Kristo wari umutima w'ikigongwe, wari umutima urimo ikigongwe kidasanzwe. Yamana ikigongwe, umutima wiwe yari afise ikigongwe. None Paulo abwira rero abafilipi ngo namwe mugire umutima w'ikigongwe. Igira kabiri, Yesu Kristo yari afise umutima ugira neza, yari afise umutima w'ineza. Iryo jambo riri muzorisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abikorinto igice cy'icumi ku murongo wa mbere, ingene Paulo yerekanye ubugwaneza n'ineza vyari muri Kristo Yesu. Yagomba rero ngo abakristo b'Ifilipi nabo bagire uyu mutima wari muri Kristo Yesu, umutima w'ineza. Icya gatatu, uyu mwami Yesu umutima wiwe wari umutima wicisha bugufi, yari afise umutima uciye bugufi. Niyo mwasoma mu gitabo cy'Abifilipi kabiri ku murongo w'8 muca mubibonaho havuga ngo kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi. Yesu rero yari afise umutima uciye bugufi ugaragazwa n'ibintu bigera kuri 8. Icya kane, yari afise umutima utekereza. Yesu Kristo rero yaratekereza. Umuntu atekereza n'umuntu ahoze, n'umuntu adasaragurika, n'umuntu atavuga amajambo menshi. Niyo wabisoma mu gitabo cya Yesaya 53 ku murongo w'7 uzocubona ukuntu yari ameze. N'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 8:32 nusoma iyo mirongo uzobona ngene yari umuntu atekereza atakura ku munwa, yari umuntu ahoze. Mugabo abakristo muri iyi minsi kirengazuba ikibaranga n'amajambo menshi, ariko muri kujambo ry'Imana rivuga ngo misi by'amajambo ntihabura mu gucumura. Yesu rero yaratekereza. Urumva na Paulo yagomba rero ngo abafilipi nabo bagira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu wo gutekereza. Icya gatanu, Yesu Kristo yari afise umutima wo kwihangana, yarihangana cyane. Niyo mwasoma icete cya kabiri cy'Abitesalonike 3:5 muzobisangaho iryo jambo rivuga ngo umwami arongora imitima yanyu ayerekeze ku rukundo rw'Imana no kwihangana kwa Kristo. Kristo rero yari afise umutima wo kwihangana. Bigomba reko natwe rero tugira umutima wo kwihangana. Icya gatandatu, yari afise umutima wo guharira. Niyo wasoma ubutumwa bwiza bwa Matayo 9 ku murongo wa 6 bavuga ngo yerekanye ku Mana ububasha bw'ingene yahariye ca kimuga, ingene umwana w'umuntu afise ububasha bwo guharira. Uwo mwana w'umuntu rero bivuga ko ari Yesu Kristo ubwiwe niwe yari yivuze ko afise ububasha bwo guharira. Mbwa abantu bo muri iyi minsi kirengazuba nta mutima wo guharira bafise. Ariko rero Paulo wewe abwira abakristo b'Ifilipi mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo mutima ngo tubemwo. Igirandwi, uyu mwami Yesu yari afise umutima w'urukundo, yarakundana. Iryo jambo ryo mwarisoma mu gitabo cy'Abaroma igice cy'umunani ku murongo wa 35 havuga ngo ninda azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yari afise umutima w'urukundo, yarakundana mu buryo budasanzwe. Rero uyu mutima wari muri Kristo Yesu ube mu bakristo ku idorosare mu mpera ishubahira Imana. Ihigira 8 yari afise ikintu bita amahoro. Niyo basoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo 14 ku murongo wa 27 ucubona ngene yari afise amahoro, kandi ayo mahoro vyabaye vyiza ko na twebwe ayatugabira. Kandi muri Yesaya 9 ku murongo wa 6 habigaragaza yuko yari umwami w'amahoro. Mbega ya mahoro ya Kristo Yesu ari muri jewe, ari muri wewe. Ni kibazo ku muntu wese ari ngaha. Rero
Pawulo rero abwira abakristo b'i Filipi ko bakwiye kugira umutima wari muri Kristo Yesu ngo ubagabe ubaganze uri mu ivyo bintu 8. Rero uhoraho agomba yuko abari muri Yesu Kristo twambara bene uwo mutima ufise ivyo bintu 8. Dusome mu gitabo c'Abakolosayi turabe ngene havuga ico Imana tugomba ko kuri jewe na wewe. Imana igomba ko tugira uwo mutima wari muri Yesu Kristo ufise ivyo bintu 8. Ube mu bakozi b'Imana bari ngaha, ube muri ba barongozi b'amakorale n'abaririmbyi babo, ube mu maprotokole n'abakomite bari ngaha, n'abantu bose b'abakristo bari ngaha. Imana iragomba yuko tugira uwo mutima wari muri Kristo Yesu urangwa n'ibintu 8. Igitabo c'Abakolosayi igice ca 3 no ku murongo wa 12 havuga ngo iki? Havuga ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza n'ukwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe mube ariko muharirana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yacu nishimwe abakristo. Imana rero igomba iki? Imana igomba yuko bari muri Kristo Yesu twambara bene uwo mutima ufise ivyo bintu 8. Pawulo rero akomeza kubwira n'abakristo b'i Kolosayi arabwira ijambo ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo. Imana yaradutoranije yituvanye mu birere bitandukanye, mu bice bitandukanye, mu bintu bigoye twarimo, iratuzana idushira mu ihema ryayo, idushira mu ngoro yayo. None Imana igomba iki? Muri umurongo Imana iragomba ko twambara umutima w'ikigongwe, kugira ngo umutima w'ikigongwe ube muri twebwe, kandi niyo twawambara bizotera umunezero Imana ubwayo. Ibonye abakozi b'Imana twambaye umutima w'ikigongwe, ibonye abakristo bambaye umutima w'ikigongwe, twambaye umutima w'ineza, uwo mutima w'ineza uri mu bakozi b'Imana bizotera umunezero Imana. Twambaye umutima wo kwicisha bugufi bizotera umunezero Imana. Twambaye umutima wo gutekereza atamajambo menshi tuvuga. Murabona muri iyi minsi ya none abantu baravuga amajambo menshi cyane, amajambo menshi kandi mabi, bakavuga nabi n'abashitwe hejuru. Urumva ntibagitekerereza nk'uko Yesu atakura ku munwa. Yesu naho yarageze mu rupfu ntiyakura ku munwa, yari umuntu atekereje, yari afise umutima mwiza urangwa n'ibintu 8. Tugira umutima wo kwihangana. Kwihangana imugerageza kuko niyamara kurama ngo azohabwa igitsibo cy'ubugingo ca kindi Imana yasezeranira abayikunda. Mbega ninde yihangana? N'uyu muntu afise umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, kandi uwo muntu afise uwo mutima wari muri Kristo Yesu muri we arumva guharira. Niyo yabagize icapfa n'uwundi akumva ko amuhariye mu mutima wiwe, akumva ko afise umutima w'urukundo. Yesu yavuze ngo nimwagiranire urukundo niyo bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Mbega urwo rukundo rw'Imana rufise nde? Rufise uyu muntu yamaze kwakira uyu mutima wari muri Kristo Yesu. Pawulo rero arahanura abakristo, yari yabwiye ijambo ry'Imana ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu, kandi uwo muntu acagira n'amahoro. Uwo muntu umusangana amahoro, haba mu muryango umusangana amahoro, haba mu bikorwa by'Imana ari ngaha umusangana amahoro, ari muri korale umusangana amahoro. Erega uwo muntu adafise umutima wari muri Kristo Yesu, naho bari muri korale arabuza amahoro abandi, akabatera amageragezwa, akabasambura, kuko nta mahoro ari muri we, ntiyifuza kuzanira abandi bakristo amahoro. Mugabo Yesu yavuze ngo mwebwe abageze ikirenge mucanje,
amahoro yanje ndayabagabiye, jewe singaba nk'uko abisi bagaba, nimwakira amahoro kuko niwe mwami w'amahoro, niwe yagaba, niwe yatanga. Bene data bo kuri Dorosare, Imana iragomba yuko mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu urangwa n'ibi bintu 8. Wowe rero uca wiyumvira, mbega ko natewe iteka n'Imana nkaba mugakiza, mbega ibintu 8 biri muri cewe, mbega ibintu 8 ndabigendana, mbega ibintu 8 ndabifise, mbega uyu mutima wa Yesu Kristo ndawufise. Paulo rero arakomeza ishengero ry'Ifilipi kugira ngo bakomeze neza cyane, n'Abakolosayi arabakomeza ngo nuko rero nk'uko bera batoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe. Erega namwebwe bari kuri Dorosare mwaratoranijwe n'Imana. Hari ivy'Imana yadukuyemo tware muri ya misi y'ugutamenya, iratuzana kuba ndi ngaha, kuba uwo uri ngaha nuko watoranijwe n'Imana. None Imana igomba rero ngo wambare bene uwo mutima ufise ibintu 8. Hanyuma umutima utarahinduka ngo umere nk'uwa Yesu Kristo uko umeze, uwo nawe ufise ibintu biwuranga 13. Abantu benshi rero bafise uwo mutima wundi uganzwa n'ibintu 13 bibaganza, kandi abo ntibazobona ubwami bw'Imana batabivuyemwo ngo baze bambare wa mutima wa Kristo Yesu. Uwo mutima rero ni umutima mubi cyane, uraremerewe, ufise ibintu biremereye 13. Ivyo bintu rero nivyo abantu bamwe bagenda bafise. Dusome mu gitabo ca Mariko, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, turabe abafise uyu mutima uri mu bintu bigera ku 13. Kandi abantu benshi barashobora kuba bari mu bikorwa vy'Imana, bari muri korari, basenga, bavuga ubutumwa, bafise uwo mutima uri mu bintu 13, ariko bari bakwiye kugira uyu mutima wa Kristo ugangwa n'ibintu 8. Mariko igice c'7 dusome kuri umurongo wa 21, turabe ngene havuga, turageza hepfo 23. Havuga ngo kuko imbere mu mitima y'abantu havamwo ivyiyumviro bibi, ubushurashuzi aribwo bushakanyi, ubusuma, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi byose biva imbere, nivyo bihumanya umuntu. Imana yacu nidufashe, Imana yacu nidufashe. Ibi bintu birakomeye abantu b'Imana. Abakristo batarahinduka bari mu ishengero ry'Imana, abantu batarahinduka bafise uyu mutima urangwa cyangwa ugaragazwa n'ibintu 13. Aho wamaze kumva ahantu uhagaze, ahantu uri, uwo mutima rero uri mu ivyo bintu 13 harimo ivyiyumviro bibi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu nareke ivyiyumviro bibi vyiwe abireke. Ugasanga rero umukristo yarabatirijwe, mugabo ugasanga ari mu ivyiyumviro bibi. Ugasanga higira kabiri arafise ubushakanyi, arashurashura. Ugasanga arafise ubusuma, ariba. Ico ni ca gatatu. Ugasanga yari umuntu w'Imana, yaramenyeye n'Imana, mugabo ugasanga ni gisuma, ari ibi bikorwa vy'Imana, ari ibikigira 10 ntagitanga. Ico ni gisuma. Abantu rero muzobana badakorera Imana kandi bari mu ishengero ry'Imana, baja ku ruhimbi rw'umwami, bagasangira ku ruhimbi rw'umwami, mugabo ntibatanga 10. Ni gisuma ciba Imana. Uwo muntu rero
afise wa mutima urimo ibintu 13 nivyo bimugaragaza aho muzobabona niyo wabona umuntu umengana umuntu ameze neza mw'ishengero ry'Imana arashobora kuba ari n'umuririmbyi ari n'umusenzi mugabo akaba afise umutima urangwa n'ibintu 13 ari mu busuma. Ico ni cya gatatu. Icya kane ari mu ubwicanyi. Undi kuva umuntu yankana n'umwicanyi ugasanga aranka bene data bandi arabanka uwo n'umwicanyi. Rero uwo muntu afise bya bintu 13 biranga uwo mutima wibukumeze ugasanga afise ubusambanyi muri we arabugendana. Ico ni cya gatanu kiuranga uwo mutima ugizwe n'ibintu 13 ugasanga n'umusambanyi ari mw'ishengero ari umusambanyi n'umugabo ugasanga arasambana n'umugore ugasanga arasambana n'umusore ugasanga urasambana n'umwigeme ugasanga n'umusambanyi kandi aririmba ngaha arangwa n'umutima ugizwe n'ibintu 13. Icya gatandatu agenda no kwifuza. Mugabo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo wihaye kwifuza abapfuye ahagaze. Ugasanga uwo muntu igituma yifuza agenda n'ivyifuzo vy'umubiri nuko afise uwo mutima urangwa n'ibintu 13. Nta mutima nk'uwari muri Kristo Yesu afise. Ariko ndagomba kubwira ko wahamagawe Imana igomba kugire uwo mutima wari muri Kristo Yesu kugira ngo uyu mutima uri ibintu 13 uwirukane hanyuma wakira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu uganzwa n'ibintu 8. Igirandwi uwo muntu usanga agenda akora nabi agira nabi gusa. Kubera iki agira nabi? Afise uyu mutima ugaragazwa n'ibintu 13. Umunani n'umuntu w'ingungi aragunga gunga bene se aragunga amatongo urumva agenda n'ubugunga mu mutima wiwe. Wa muntu ugunga wewe vayo wambare umutima nk'uwari muri Kristo Yesu uganzwa n'ibintu bishira kuri 8. Urumva rero abo bantu bafise amagorwa hari bafise n'ivyisoni nke bafise ivyijisho ribi bagenda n'ibitutsi gutukana bagenda n'ubwibone 12 13 bagenda n'ubupfu buri muri bo baganza. None rero bene data Imana iragomba ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu ko Imana yaduhamagaye twaratoranijwe n'Imana iradutoranya idukura mu bantu benshi b'abanyabyaha iradutoranya ituzanira ahantu heza ahantu ho gutunganirizwa niho yatuzanye. None rigomba ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu mu mpere cyubahira Imana. Mana yacu nishimwe tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima wundi nawe abawufise ni babandi bataramenya Imana. Siba bitangaje ko uri mw'ishengero ufise bene uwo mutima n'amagorwa. Umviriza rero ikimazi cyo kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu duhabwa izina rirengeye ayandi mazina. Tugenda mu cete ca Petero turabika ikimazi c'abantu bafise uwo mutima nk'uwari muri Kristo Yesu uri mu vya bintu 8. Dusome icete ca mbere ca Petero 2 ku murongo w'9 twumve gene havuga aba ikimazi cyo kugira umutima nk'uwari muri Kristo duhabwa izina rirengeye ayandi mazina. Imana ikiduhindurira irindi zina ryiza, izina rirengeye ayandi mazina yose yo kwisi. Kubera iki? Twagize wa mutima nk'uwari muri Yesu Kristo. None rero kadusome havuga ngo ivy'ihanga ryera ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe muri abami n'abaherezi. Ayo ni yamazina arengeye ayandi. Muri abami n'abaherezi muri ihanga ryera abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo
tugifise wa mutima urimo bya bintu 13 nta bantu twarimwo. Ariko noneho ubu muri abantu b'Imana kubera iki dufise wa mutima ugaragazwa n'ibintu 8 byari muri Kristo Yesu. Ubu rero muri abantu b'Imana kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kuvyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye mu mperesho bahira Imana. Ibi bintu rero kuri abantu bafise uyu mutima nk'uwari muri Yesu Kristo, aba bantu n'abahirwa imbere y'Imana. Rero Imana yaduhamagaye bene data, yaradutoranije kugira ngo tugire muri twebwe wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Kuko rero abantu dufise bene uwo mutima, ngira ijambo ry'Imana ngo ariko mweho twebwe dufise bene uwo mutima muri ubwoko bwatoranijwe. Imana yaradutoranije kugira ngo twambare wa mutima wari muri Kristo Yesu, wa mutima w'ikigongwe, wa mutima w'ineza, wa mutima wo kwicisha bugufi, wa mutima wo gutekereza, wa mutima wo kwihangana, wa mutima wo guharira, wa mutima w'urukundo, wa mutima w'amahoro. Bibiliya yacivuga ngo mwebwe rero mwaratoranijwe muri ubwoko bwatoranijwe, mbere muri abami n'abaherezi, kuko muri hanga ryera. Erega Yesu Kristo ni wera. Yesu Kristo nta kibi cigeze kiboneka muri we, ni wera. Uko Yesu Kristo nta uzosanga umutima wiwe warimo bijya bintu 13 ntibikunda. Afise umutima ugaragazwa n'ibintu 8 ibinyene mpejeje kubadondagurira. Rero Imana igomba twebwe twatoranije rero tugira bene uwo mutima. Uwo mutima rero uri muri twebwe rero duca duhabwa izina rirenga ayandi mazina ryo kwitwa abami n'abaherezi. Naho woba utize mugabo, kuko ufise uyu mutima uri mu ibintu 8 uzohabwa izina rirenga ayandi mazina, rirenge amazina y'abantu bize mugabo bagifise bya bintu 13. Wewe uzoba umwami, uzoba umuherezi, uzoganze na Kristo ya myaka 1000. Urubuza uri umuntu ahambaye. Yemwe bene data, Imana rero iragomba ngo twambare bene uwo mutima wari muri Kristo Yesu. Paulo rero ahanura ishengero kugira ngo bakristo bambare bene uwo mutima, kandi iryo jambo Paulo yavuze n'ubu riracavugwa. Bakristo kw'idoro sare, Imana iragomba ngo mwambare bene uwo mutima wari muri Kristo Yesu mu mperesho bahira Imana. Mana yacu nishimwe, Mana yacu nishimwe. Twambare bene uwo mutima wari muri Yesu Kristo uwo muri twebwe. Hari ijambo nasomye nitwigwa twarisoma mu vyeshwa Yohana 22:11 havuga ngo ugabitanya nashishikare agabitanye, uwanduye nashishikare yandure, ugorotse nashishikare agoroke, uwera nashishikare yeswe. Urumva rero vyumvikana iki? Uyu muntu afise bene uwo mutima ugaragazwa n'ibintu 13 kuko biramuremereye. Urumva namba agomba kubigumamwo nagumemwo, ariko icaba ciza nuko yohindukira nawe nyene akambara uyu mutima wari muri Kristo Yesu kugira ngo nawe azohabwa izina rirenga yandi mazina, azoba umwami n'umuherezi. Hanyuma rero ngo ugorotse nawe nashishikara agoroke, uwera ashishikare yeswe kugira ngo akomeze kwikura kuduhunguruka, agumane wa mutima wari muri Yesu Kristo. Naya majambo y'Imana mwese muyumvise, umwami Yesu abampera umugisha. Nagomba rero dusenga Imana, nagomba rero muri uyu mwanya dusengere uyu muntu agomba kugira uyu mutima nk'uwari muri Kristo Yesu ugaragazwa n'ibintu 8. Uwo niwo ngomba ko dusengera. Mugabo uyu muntu afise ibintu bimuremereye 13, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo uwanduye
ashishikare yandure ugabitse ashira agabitanye wowe uragoma wiyicariye uko ni byiza ko Imana ibona abantu bafite bene uwo mutima. None ninda muntu agomba kugira bene uwo mutima wari muri Kristo Yesu? Kaze tumwikaze aze tumusenge.